Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza abagenzi banyu. Uyu ni umwanya mwiza wo kubana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Bana natwe. Mu ntara ya Makamba, imoto zafashwe kugira ngo zisuzumwe ko zikwije ibisabwa, hanyuma na benezo ugugwe ingene bazora bakora bisunze amategeko, bagatwara umuntu umwe, bakubahiriza amasaha bahawe kandi ntibakoreshe moto zabo mu rudandaza rudaciye mu mategeko canke mu bindi bikorwa byohungabanya umutekano. Mu ntara ya Karusi naho, musitanteri wa komine Buhiga akaba yasohoye itangazo rifunga amakazino yose. Iryo tangazo rikaba rivuga riti: mu ntumbero yo guhagararira amahoro n'umutekano no gukingira ubutunzi mu miryango, musitanteri wa komine Buhiga yamenyesheje abantu bose ko ahagaritse urukino rwa kazino rwahora rukinirwa ku masantre ya Buhiga na Karusi. Iyo ngingo ikaba yafashwe ku mvo z'uko imiryango myinshi iguma iza twitura kubera isesagurwa ry'amatungo y'urugo, gushika naho bamwe babipfungirwa, tutibagiye n'abamaze kwitaba Imana kubera urwo rukino. Dusavye abajejwe intwaro bo kuri iyo mitumba hamwe n'inyamiramabi ko bokurikirana ishirwa mu ngiro y'iyo ngingo. Murakoze. Uwayisohoye akaba ari musitanteri wa komine Buhiga, Bace Baseme Terence. Mu ntara ya Gitega, umushikiranganji w'indero Gaspard Banyankimbona yemeje amazina mashasha y'amashuri amwamwe, bikaba vyasabwe n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara. Ishuri ryahora ryitwa École Normale Notre-Dame de l'Assomption de Mugera, aho ni muri komine Bugendana, rikaba rigiye kwitwa Lycée Notre-Dame de l'Assomption. École Normale de Mweya muri komine Gitega ikaba igiye kwitwa Lycée Don Divin de Mweya. Lycée de la Paix de Mwumba, aho ni muri komine Gitega nyene, ikaba igiye kwitwa Lycée Technique de Mwumba. Abantu 12 bagiye guserukira Uburundi mu bindi bihugu bakaba bemejwe kuri uyu wa kane n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Abo nabo akaba ari Madame Habonimana Eveline, Général de Brigade Nsaguye Silas Pacifique, Monsieur Bukuru Alexis, Monsieur Ndikumana Jean de Dieu, Malachi Rachid Niragira, Monsieur Bankumukunzi Nestor. Yararongoye urwego CNC rujejwe gucungera uko ibimenyesha amakuru bikora. Hari na Monsieur Nahayo Jacques Yacoub, Madame Nibona Apollonie, Maître Nkirabirori Elisa, Ambassadeur Maniratanga Zéphirin, Madame Ntakirutimana Marie-Jeanne na Honorable Ntawunkunda Ile-de-France. Abo akaba ari abagiye guserukira Uburundi mu bindi bihugu bikaba vyemejwe. Mu ntara ya Kayanza hari ibimanga bituruka ku mvura nyinshi ku makanivo atubatse hamwe n'iforoma y'igisagara ca Kayanza gisanzwe gizwe n'udusozi duhanamye tudateyeko ibiti. Ivyo bimanga bikaba bigeramiye abanyagihugu cane cane mu Bucimbiri, Wingwa, Wiraro na Gatwaro mu gisagara ca Kayanza nyene. Umuyobozi ajejwe igisata co gutunganya ibisagara muri iyo ntara, Emmanuel Ndayiragije, akaba yasavye abanyagisagara kwijukira kubaka mu mpangu iwabo ibinogo bijamwo amazi y'imvura no kubahiriza imetero ya 25 zisabwa uvuye mu mwonga iyo bakeneye kubaka. Abajejwe intwaro muri ico gisagara akaba yabasavye kudodora kubafasha kugira ivyo bimanga bisegurwe ntibigume vyaguka, kugira kandi hubakwe amakanivo muri ico gisagara. Kandi ko ico kibazo camaze gushikirizwa mu bushikiranganji bujejwe ibidukikije. Mu ntara ya Cibitoke muri komine Buganda, kuri wa gatatu abantu 3 kirizwa kujabutsa abantu imbibe bitemewe n'amategeko, bakaba baraciriwe umunyororo w'imyaka 2. Buramatari w'intara ya Cibitoke yaciye avuga ko ari akarorero katanzwe kugira ngo abantu babonereho. Mu ntara ya Rumonge, umurovyi umwe yarishwe n'imvubu, wo bari kumwe ararokoka. Bikaba vyabereye mu kiyaga Tanganyika, mu gace gaherereye ku mutumba Rutumo wo muri zone Minago muri iyo komine nyene, mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatatu. Muri Bujumbura Meri,
inyuma yaho abanyagihugu bo muri zone Kinama barajwe ishinga n'imicafu yuzuye mu ngo zabo, abo muri zone Bwiza bakaba bamenyesheje ko amashirahamwe yahora atora iyo micafu amaze ukwezi kurenga ataza kuyitora. Mu ntumbero yuko badafatwa n'indwara zifatiye ku isuku rike, bakaba basavye ababijejwe kubatunganiriza. Tutandukira amakuru y'inkino. Premier League irabandanya, aho uyu munsi hatanguye 18e journée. Interstar ikaba yakinye na Flambeau du Centre kuri stade Intwari. Flambeau du Centre ikaba yatsinze 2-0 Interstar. Imigwi yo muri division ya kabiri nayo nyene ikaba yahuye. Umugwi Les Jeunes Athlétiques wahuye n'umugwi Les Crocos Rumonge. Les Jeunes Athlétiques ikaba yatsinze 1-0. Delta Star yakinanye na Ngozi City, aho Delta yatsinze 2-1. Lydia Ludic yakinanye na Lelière, aho Lelière yatsinze 1-0 Lydia Ludic. Flambeau de l'Est yakinanye na Tel Aviv, iyo migwi yompi ikaba yanganije 1-0. New Oil yahuye na Makamba United. New Oil ikaba yatsinze ibitsindo 4-1 ca Makamba. Lumière Mwumba ikaba yakinye na Moso Sugar. Lumière ikaba yatsinze 2-0. Agasaka Academy yakinanye na Garage Express. Garage ikaba yatsinze 1-0. Top Junior yahuye na Buhumuza, aho Top Junior yatsinze 2-0. Wa mugabo yafatwa yishe umugore wiwe mu kumucumita imbugita wo muri quartier Rubuye mu gisagara ca Ngozi, yakatiwe umunyororo w'ubuzima bwose na sentare nkuru y'ico gisagara. Uwagirizwa yagerageje kwisigura ko atari yabiteguye, nyamara sentare ntiyabigendeyeho mu kumucira urubanza. Mu makuru dukesha radio Isanganiro naho, amashirahamwe y'abagira neza yataye ibikorwa hagati byo guha amazi meza abanyagihugu mu makomine amwamwe yo mu ntara z'uburaruko bw'igihugu, wagiye kuronderwa vuba aheza akore ivyo yiyemeje. Nakare hari n'ibibazo bitandukanye bituma abanyagihugu bari kure y'imigwa mikuru y'amakomine bataronka amazi meza. Kuri wa gatatu, Prosper Ngendanganya, umuyobozi ajejwe kugenzura amashirahamwe agira urudandazwa rw'amafaranga mu banki BRB, yagiranye ikiganiro n'abamenyesha makuru, aho yashikirije ko amashirahamwe akora nk'ikirimba yagabishijwe na banki nkuru ya Republika y'u Burundi BRB, kuko ngo ubwo rudandazwa rutemewe n'amategeko kandi ko abarukora bazohanwa hisunzwe amategeko. Mu gihe mu ntara ya Rumonge, umusore w'imyaka 18 wo ku mutumba Rutwenzi muri komine Burambi ari mu minwe y'inyamiramabi kuva kuri uyu wa kabiri, akaba yagirizwa ko yashurashuje ku nguvu umwana muto w'imyaka 6. Victor Ndabaniwe arongoye urwego nshingwantwaro bw'ikigega c'ikigo kijejwe guteza imbere uburaro bw'abigisha FLE, akaba yashikirije ko amazu arenga 50 ari yagiye gutangura kubakirwa abigisha bahurikiye muri ico kigo. Akaba yongera amenyesha ko inzu ya mbere izoba izimbutse izokwishurwa miliyoni 16, nayo izoba izimvye ikazorihwa miliyoni 23. Guhera ku igenekerezo rya mbere ntwarante uyu mwaka turimwo, uzogira isanganya wese abwirizwa kuzokwitura ibitaro Prince Jean Charles aho kuja mu Kigobe kuri Médecins Sans Frontières aho bahora bakirirwa. Nk'uko muganga Tade Ndikumana, umushikiranganje w'amagara y'abantu yabivuze, gukorana hagati ya Médecins Sans Frontières n'ibitaro vyitiriwe umwami Karori bizoba urufatiro mu vyo kuvura ibikomere mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye ashizeho ikigo kijejwe kwegeranya umwimbu, aho kizokorana n'amakoperative canke abanyamitahe barima canke borora. Ico kigo kaba citwa ANAGESA, Agence Nationale de Gestion du Stock et de Sécurité Alimentaire. Dusubiye mu ntara ya Ngozi, umugabo yari yafashwe yagirizwa guturira umwana wiwe, akaba yemeye icaha. Sentare nkuru ikaba yamukatiye gufungwa imyaka 3 no kuriha ihadabu y'amafaranga 50,000 vy'amarundi. Mu gisagara ca Bujumbura naho zone Kamenge hari abagabo 5 bafashwe bariko babaga imbwa yo muri quartier.
bibutse ko muri zone Kamenge haharurwa nko mu bibanza bicuruzwamwo inyama izimbutse. Ku masanganzira naho habaye impanuka y'imodoka ya Volcano aho yari yerekeje mu gisagara ca Bujumbura. Imodoka yatembagaye irononekara cane, ariko Imana yakinze nta wapfuye kandi nta wakomeretse. Tutandukira amakuru y'inkino. FFB yasohoye urwandiko rukuraho ibihano ku mugwi Olympic Star yari yafatiwe vyavuga yuko atamurorezi n'umwe yari yemewe kwinjira kuraba umupira kuri stade Umuco mu kiringo c'inkino zitatu. Iyo stade ikaba igiye gusubira kwakira abarorerezi. Bayari incamake y'amakuru agezwe mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Ntimwagire ufyonda kuri subscribe no gusangiza abagenzi banyu. Murakoze.